So niyo muhungu oh, wakundanye na Alvera Muhimbaje hama agaca bishira kuri page yiwe ya Facebook ndetse ashirako n'amajambo meza y'urukundo, ariko umunsi wagiye guhera amaze kwandika ngo I'm single again. Eske none oh vyavuye kuri Alvera Muhimbaje canke impamvu ni Chris? Okay, impamvu ni Chris. Yeah. Why? Okay, basi burya urukundo ni ikintu kigoye cyane. Urukundo ruri compliqué. Nuko navuga mu majambo make, ntariza kuvuga amajambo menshi. Ndakunda filme cyane gose, sivyo? Ariko ndakubaza. Ni bangahe baje? Kwera burya iyo uvuze ati 6 tugende na 6, cyo usanga twatakaye. Ni bangahe ndi hariho abandi? Ni bangahe baciye ubataba hari kandi barafise ama channel yabo kandi igihe cyose barapostinga ugiye ariko barazimye. Uzi impamvu Okay, siyinzi impamvu ni ya birukiye ibintu badashoboye, birukiye ibintu bitari gwawe. Jere navuze hagati ya Onera Mutoni na Monia Fleur, uwo ubona ko yewe utangira inkwano ni example natanze basi nimba atanu umwe mukundanamo, uwo ubona ko utangira inkwano ni nta numwe arimo rero. Hello guys, muraho mumeze neza, twizere ko aho muherereye mwese ari bon. Natwe turashima Imana nkuko musanzwe mubimenyereye buri munsi. So ndi kumwe n'icamamare kizwi cyane muri filme ndundi. So ni Chris Izo. Chris, ushaka kuramutsa abakunzi ba Senga Media? Abakunzi ba Senga Media mumeze gute? Muraho murakomeye? Ndabaramukije cyane. Chris ni bon. Namahoro. Urakomeye? Ndashima Uwiteka. Uraberewe cyane. Hey. Murakoze. Atari banga Chris guhera ku birato gushika ku mutwe yambari yanga. Wapira mahera make sana. Gusa ntaho nibuka. Wow. Oh. Chris, dufite amakuru yuko umaze ikintu c'indwi zitatu udasohoka mu rugo. Eske Chris wahuye n'ikibazo nyabaki cotuma no gusohoka bidakunda? Sha sinzana umukora w'amakuru ariko kuvyo kuri muraferereza aba impamvu nabimaze 3 semaines ntava mu nzu nanagize accident gato ri moto ya nico gituma. Warakize cyangwa uracagwaye? Sobo narakize. Yesu ashimwe ko wakize ubundi ndumva ari hatari. Ama tugire ko tuba felicitation kuri sana ya Monia Fleur. Wow, merci beaucoup. Merci beaucoup. So ngo ikibazo ca kabiri ngo Monia Fleur ngo wamukunze kwimubona. Kuburyo na gushika bibagira ko n'imodoka yagufiriye kuyisiga hari anye motife ngo wakunze Monia Fleur kwimubona. Ya. Kandi urazi uburyo urukundo nyakuri ruza aho nyene. Yani umuntu ukimubona aho nyene aho nyene rimwe. Nta no kuvuga bigi bandi bavuga ati reka ndakwigere kagira iki. Uri bagira n'imodoka motife ngo kunze umuntu kwimubona. Sinzi abo bandi bashaka kubishamwe ibiharuro byinshi buryo urukundo nta biharuro bisaba. Urukundo uko ruje riko rugutwara. Urukundo ni yani ni hapo kimona mtu mnaenda naye. Nimba wamukunze. Okay, so mfise ikibazo kiri privé gato sinzi ko nkundira nkakikubaza. Yeah. So niyo muhungu oh, wakundanye na Alvera Muhimbaje hama agaca bishira kuri page yiwe ya Facebook ndetse ashirako n'amajambo meza y'urukundo, ariko umunsi wagiye guhera amaze kwandika ngo I'm single again. Eske none oh vyavuye kuri Alvera Muhimbaje canke impamvu ni Chris? Okay, impamvu ni Chris. Yeah. Why? Okay, basi burya urukundo ni ikintu kigoye cyane. Urukundo ruri compliqué. Nuko navuga mu majambo make, ntariza kuvuga amajambo menshi. Urukundo ruri compliqué gushika naho wakinisha umutima w'umuntu hama mu nyuma ngo birababaza Chris, birababaza.
no umviriza uvuze ati kuri kote yo gukinisha umutima w'umuntu aho ubu ndenganije okay kuko sinovuga byose wonyine wavuze n'ikintu urumva wavuze kandi n'ikibazo kuri prive nanje ari ibintu ntoshira hanze sivyo okay sawa merci beaucoup sasa rero Chris hano n'umakta mwiza n'umuntu akina neza abantu bikabanyura ndetse agashimisha imitima ya benshi basi why utokora filme ziwawe tukareka guma tubona Chris ariko akina filme nyinshi zikagenda kuri channel z'abandi why Chris atokora ibintu vyiwe icyo kibazo ntabwo uri umuntu wa mbere ukimbagije nta nashaka kudakimbaza ariko abantu dufise ubwenge butandukanye kandi umwe wese afise ukuntu yumvira kuri jewe sindagera ahantu mvuga ati ngeze ku ntambwe naho nokora ivyaje wapi ndaciga ndacyari umunyeshuri harantu haragera so kandi burya rero nikitwononye cyane kose murambabarira abarundi bagenzanje dufise kwa kuntu ibintu byose duce dushaka tuvyishireko shoboye gukina ariko sishoboye kwandika sivyo shoboye gukina ariko sishoboye kudirectinga rero ivyo byose ni mpaka ndonke team imeze nkanje shobora kwiyumva nko niyumva sawa basi habuze iki kugira iyo team uyirondere hama ukora ibikorwa bija kuri channel yawe nta channel yanje zo kwigera kure urumva nani biri mu nani biri mutwe no kuri kwimana kubera iki none umva nta niyo nzo kwigera ngira umva nta channel yiwe Chris azo kwigera agira kubera iki nuko utabikunda canke ndakunda filme cyane gose sivyo ariko ndakubaza ni bangahe baje kwera burya iyo uvuze ati 6 tugende na 6 cyo usanga twatakaye ni bangahe ndi hariho abandi ni bangahe baci ubataba hari kandi barafise ama channel yabo kandi gihe cyose barapostinga ugiye ariko barazimye uzi impamvu okay siyinzi impamvu ni ya birukiye ibintu badashoboye birukiye ibintu bitari gwawe je ndamaze kumenya ico nshoboye nico ntashoboye nico gituma ari nibere gusa mu gukina film je n'umu actor ntabwo ndi mu director ntabwo ndi mu cameraman cyangwa ntabwo ndi umwanditsi niyo mpamvu none nimba ufise iyo mpamvu ufise iyo mpano yo gukina sivyo ufise impano yo gukina film kandi urakira abantu benshi bakabiryohererwa bakabikunda none ucuvuga ngo iyo mpano ngo ntabwo ari yabo gute bisigura ko umuntu impano iba atari gwiwe kuko adashoboye kuronka ukuntu avuga ati je ibintu ndabisemwe umutahe sivyo yego nimba kutagira umutahe umuntu ashobora kubura sivyo bice bisigura ko umuntu iyo mpano atari gwiwe aho ndumva ko menga nandushatse kuntuka no suguse ova icyambere kwazumva bari je sarashatse gutuka ariko mu majambo make nakubwiye ko nshoboye gukina icyo kintu namaze kubona ko ndagishoboye kandi iyo ngabirano ndayifise ndayivuze abiyica biyica ariko kimwe no kubwira kuvuga ati nga ndafasha amahera yanje ndasize muri filme icyo kintu no gikora ariko simpaka ngivyo nginga ahantu sizemwe amahera ngabicija kuri channel yanje nicyo kintu ndiko ndanga sivyo okay par exemple ndashaka kuvuga abana nkeneye ko tukorana na Stone akambwira nje ndafise filme nini ikeneye amahera na ndashizemwe ntibisobanura ngo bizosho bigendaga ku zina rya Chris cyangwa channel ya Chris no ufumo yashiramo bikagenda ku izina rya Stone yeah yes kuko tuba twamaze kuganira ukuntu amahera yanje azogaruka byanke bikunda ya kwera Stone wosanga arazi ukuntu yashobora kuyidandaza je ntavyonzi je ndumukinye gusa jewe ndakina hakaba ariho aba director hakaba ariho aba producer aba cameraman nibo bazi ukuntu baza kubikora hanyuma ivyo byose navyonzi okay merci beaucoup so nimba atari banga Chris afisa aba ex banga umbwiye aba ex okay natago hunda na wasindi muto uko nibaza aba ex ni bakena baharuri avumera nka wa muntu ngo baruta ngo n'imisingo iri mu kwezi kose so naje vraiment nabone ibuka gusa batora yiko basi muri aba ex bawe ni bande bakunda kugira impamvu kenshi iyo kurekana no bakundana ko bari we ubareka cyangwa ko ari wo bakureka nyine biva kuri inde kenshi kuri Chris sha uvuze mu ba ex wanje benshi nibo banyase wa oya nunda cyangwa niwe washatse kubabariza umutima nko babaje no umviriza ndakubwira burya ari ibintu twibeshako umuntu ashobora kuba gukunda kubwakeneye urukundo gusa sivyo ugace usanga rero n'abandi bantu yakundiye impamvu burya kenshi kwa tuvuga ati abakobwa ntibagira ivyifuzo naho abakobwa bagira ivyifuzo so atashobora gukunda umutipe ko ari muremure cyangwa n'umugufinya abandi akabakundira amahera so rero wamaze gukundira uburebure ni misi birakaba guhevye sambrag ni benshi bagiye barampimagana amahera afise
vya vrai sans blague aruguru barakubera narababaje kakubera. So Chris, tumenyereye abantu bakina filme dufate nk'abahungu usanga abakobwa benshi baza turagufana ibiki n'ibiki turakunda ingene ukina ibiki n'ibiki vyinshi mwe ugasanga inyuma yaho haziremwe ibintu vyo kumupropose umuhungu agaproposa umukobwa agaguproposa sivyo motife ngo yaje gukunda ngo n'umufana wawe so vyo bimaze kugushikira canke no ntibiranshikira nukuri oya nukuri man nukuri kisira kubesha ntibirashikira none besha icyambere ndabizi neza abantu bakunda kuronka amakuru ni mwebwe mwari kuba mwarabimenye. Yo Chris, nimba umukobwa yogenda kudraga umugabo w'umuntu kandi azi ko ari umugabo w'umuntu yoshobora gute kumureka Chris azi ko na Chris n'umusore nini boga yo kureka gute? Oya umviriza ubu wambwiye ati kumpropose njyanye no gupropose ko n'abagabo abandi barapropose reka kubesha Chris vugisha Imana none mbeshe ntibiraba umunsi bizaba nzovyivuna kubera ko nagateka baguteye Imana shasi ndavye no kurima rambeshe murambeshe ntibiraba umunsi bizoba sisi nzogutumira uzonumira Sambrag. OK, merci beaucoup. Chris. Hagati ya Monia Fleur na Alvera Muhimbaje hamwe na Ornella Mutoni uwo kubwira ati genda utanga inkwano muri abo zitanga he? Nta numwe. Nukuri? Ego. Ndafise impamvu n'amamvuzo. Nta numwe. Kuko batazibereye cyane. No. Hubwo jeje gende mumenga igituma mvuze uko barazibereye kandi cyane sivyo? Ariko muri bo nta numwe tukundana nta numwe dusohokana izo nkwano no bangiye gutanga banwe fanta no bangiye kubasororera byo babigenze gute? Yesu we nta numwe musohokana? Oya muri abo batatu nta numwe. Nukuri? Ndarahiye aho urimo ko Chris nta numwe dusohokana kumbesha rukuri. OK, Monia Fleur, Alvera na Mutoni. Alvera wenda ziko ni mu ex nashatse kumushiramo gusa hagati ya Monia Fleur basi na Ornella Mutoni nta numwe utanga inkwano. None ushaka ndakubwire gute? Nta numwe rozitaga. Nta numwe mukundanamo muri abo babiri. Nta numwe dusohokana. Kiretse umbwiye atwara Kristo ushaka kubasororera ibyo no bikora. Ntafata. Yego, mugafara gati fati inkwano gagiye gutanga iwabo nozitaga mvuga iki? Mvuga ati umukobwa wanjye turakundana. Nguyu cyavuga ati gane mu mume ku ngufu. Basi uno vuga ati uyu waberewe gutanga inkwano ni example basi kadufate ariko ari nka example sivyo uwo vuga ati nko vuga ati uyu unye urashaka kuvuga ati uyu unye no zitanga sivyo basi ntimukundana nivyo reka dufate ntimukundana basi nko wobona basi abereye inkwano dufate uvuze ati nka je wenda yitanze yitanga kwande abura umukobwa ari wese araberewe n'inkwano. Je navuze babiri sinavuze buri mukobwa wari wese navuze Monia Fleur hamwe na Ornella Mutoni. Ya okay yaba OK bose barazikora mu jambo make. Cyagura umwe. No nibishaka cyagura umwe gute. Gute bose n'abakobwa OK. Kandi bose ndabizi ntangumbira imwe bose barabyara. Ego basi uvuga ati kuri jewe nono zitanga ku muntu yani ku mukobwa kanaka sivyo apana ubundi bwo ndazi ko abakobwa bose yo bava bakagira nuwo bishika ntibakwe ababereye gukobwa sivyo nubwo bidakunda jere navuze hagati ya Ornella Mutoni na Monia Fleur uwo ubona ko yewe utangira inkwano ni example natanze basi nimba atanumwe mukundanamo uwo ubona ko utangira inkwano ni nta numwe arimo rero gusa je nabivuze aburi umukobwa ari wese ari ku isi arakwiriye ko bamutangira inkwano ivyo nibisanzwe rero ivyo cyo ushaka kumbwira ngati ngancho yagore mujya babiri nta numwe dusohokana sisi example basi nta numwe musohokana yari example kuvuga ati je no itanga kwa Monia Fleur cyangwa kwa Ornella Mutoni gusa kubinyankiye so nakundi basi nimba atari banga ubusohokana nande ivyo bintu n'ubuzima bwanje buri privé gusa namufise umuntu dusohokana. Uramufise? Yeah. Nibanga nyene. Umunsi ndamumenye nzo kumenera gafu. Nta kibazo. Ega cyo gitubisha nabigira ibanga.
Okay, sawa. Tuvuye mu gukina filime canke gukora ibi nyene hajya bamwita King Video. ya mu King Video. Ikindi kintu ofise nk'akazi ukora kiri pembeni ni tahe? Okay, ubwa mbere nari umustiliste ariko narabihagaritse. Ubu nkina gusa filime nabigize umwuga. Wabigize umwuga? Yeah. Kubera ikintu nayo ubu stiliste wabuhagaritse? Okay, burya filime burya ntabwo ari ikintu cyoroshye nko mu gifata, ni ikintu gidutwara umwanya muremure kandi burya no kuba umustiliste nabyo bisaba umwanya muremure. Ego. Ariko wabonye hagati yo kubandanya woba umustiliste wavuze ati reka basi ntume nibandaniza gukina filime sivyo? Ya kuko nico kintu nkunda kurusha ibindi bintu byose. Basi apart yo kubikunda avantage iri muri byo kuri wowe ni yahe? Avantage ya mbere bimpa umunezero. Yeah, kandi je ugiye ikintu cyo cyose mu buzima kimpa umunezero aba ari ikintu gikomeye kuri jewe. Ego, buri muntu wese abagomba guharanira umunezero sivyo? Ikindi kiri quelque part y'umunezero ni ta? Ariko sisi bakuntumye ko kumbaza ibibazo byinshi. No, shaka kumenya kwisi. Indi avantage navuga ni gutimiza ndoto. Mu kirundi sinzwe nabivuga neza. Basi gushika ku vyavyifuzo nani mfise kuva kera. Iyo ni indi avantage mfise kuko nama mbona mbayeho indoto nigeze kwifuza. Okay. Yeah. Ni bon. None ko umuntu aba yifuza ibintu byinshi biciye mu mafaranga sivyo? Kandi ubona akazi wakaretse ukaja muri filime sivyo? Nk'ikintu uba wifuza aca amafaranga menshi. Muri filime ayo mafaranga aravamo kugira ushikane ico kintu wifuza canke uraca mu zindi nzira kugira ico kintu wifuza ukibone nimba bitava muri filime? Okay. Sinzi ariko je filime sinashatse kuvuga kuri abakiva filime bose nako bavuga kuri kote yanje bituma nimuza ati sinzi ko cyuguna. Sawa. Okay, kuri party yanje filime irandiha naho atari zose zindiha. Ego, ariko irakuriha. Ego, hari izimpa jeje nyene nkinovora nkavuga ati nkinovora bisigura ko nta kibazo wogira cy'amafaranga mu gihe uri muri filime sivyo? Iraguha nyene ukishima aho wifuza nyene ko wose umva amafaranga woba wifuza y'ibintu kanaka woba wifuza gukora filime irabikuriha nivyo novuga. None ubona sa n'inzara? Oya. Oya biza nayo wajije ko uzi impamvu nakubwiye ko filime aho tugeze mu mwanya tugeze ku ntambwe nziza bivanye naho twari turi ejo haheze sivyo? Aho tugeze ni heza, so rero ntabwo baduha okay ndafise basi dépense irusha amahera ninjiza. Okay, ariko Imana irabikora kandi cyane gose burya iyo uronka ikintu naho nicyo bagike ariko ufise amahoro muri wewe kandi ukaba ubikora wishimye kenshi usanga ni Imana kugumukugurira inzira kora amahera uraza ukayakoresha gahera kazana yandi. Okay, merci beaucoup. Hano amakuru dufise hano hanze batubwira ko Christian bafise umwana nivyo canke sivyo? Aya cha makuru siyo nta mwana afise bro. Zavre? Nta mwana afise.